Yesu nabahezagire. Tugiye kuganira rero ku bintu, ku bimenyetso vyerekana aho abantu basengera, kenshi aho abantu basengera ko atamana iba iriyo, bivanye n'ibiba bihari, bivanye n'uburyo bikorwamwo, bivanye n'ibimenyetso bigaragara kandi bifadika abantu bari bakwiye kuraba bagaca ubwenge. Naco gituma ucumva bino utarinze kuraba abarongozi bawe canke ngo urabe kanaka, ukwiye gufata ingingo ku ruhande rw'iwawe, ukwiye gufata ingingo ku bwawe, kuko niwe uzobazwa ibyo wakoze imbere y'Imana. Saba bagenzi bawe, saba musengera hamwe, saba muririmbana, saba mukorana, oya ni wowe nyene, ni jewe nyene ku gatwe kiwanje. Yesu nabahezagire. Twaza kuvugana ibitari bike muri bimwumvise. Imana iriko irabwira abantu, ibabuza ibishushanyo, ibabuza ibintu vy'ibibumbano, ibabuza ibigirwamana. Uyu munsi abantu benshi babaye mu gusenga ibigirwamana batabizi, ariko kubera babivukiyemwo, babikuriyemwo, babibandanya uko. Nka imbere yuko mbandanya, no bibutsa bene data ko Satani ni umunyamayeri kandi ni umwansi atugwanya, ni umwansi yank'ikiremwa muntu uko kiri kose. Yesu nashimwe. Waba warakijijwe cyangwa utarakizwa, mu gihe uri kiremwa muntu, Satani arakwanka, kuko ejo ushobora kuvamwo ikintu, ushobora kwihana ukamugwanya, ushobora kuba umukozi w'Imana ugasambura, ukongera ugasangangura ibikorwa by'umwansi atugwanya. Naco gituma Satani yanka ikiremwa muntu. Nikimenyamenya murabe Imana ikirema, imaze kurema Adamu na Eva ikabashira mu itongo ryo muri Edeni, Satani yabasanzeyo akoresha ubugunge n'amayeri biteye ubwoba kugira ngo abakure mu bwiza bw'Imana, kugira ngo banyuranye n'ic'Imana yari yarababwiye. Ni naco gituma nubu hari ibikorwa byinshi bigenda bikoreka mu bibanza dusengeramwo, mu nsengero tubayemwo. Ivyo rero bikazotuma dutandukana burundu n'Imana, amaherezo akaba gihenomu. Yesu nadutabare. None Mwami Yesu, turagushimiye ko wemeye kuza kutucura. Arakoze, 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 arakoze cyane. Yesu Kristo umwami wacu nashimwe. Bene data, dusangiye urugendo ruja mu ijuru. Ndi mwene so niyo nizeye Elia, mwari musanzwe mumenyereye mu biganiro bitari bike. None rero igihe inyuma y'igihe kitari gito, nongeye gusubira kugirirwa ubuntu n'Imana bwo kongera kugaruka kugira ngo twongere dusubire tuganire. Yesu nashimwe. None rero imbere yuko mbandanya, reka mbanze nsenge. Uhoraho nyakubahwa mwami Imana data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, nongeye kugushimira no gukengurukira kubw'imbabazi zawe no kubw'urukundo rwawe. Mu izina rya Yesu Kristo Munyazareti yapfuye akazuka, urera kandi uragororotse, nta usa nawe nta nuhwanye nawe nyakubahwa. Ugira neza bugaca bukira. Mana kunyemereye kuba hano n'imbabazi kandi n'ubuntu bwawe. Enda kwinginze nyakubahwa banzungirira imbabazi. Maraso ya Yesu Kristo amboneke ko, maraso ya Yesu ansiyorore kandi ambere umwambaro, yongera asigura imbere yawe. Mana uzobukoze, ibisigaye ucibana nanje muri kano kanya ntabari jewe, ariko abari we nyakubahwa. Ushishikare gutabara ubwoko bwawe, uce muri jewe uvuge mu izina rya Yesu Kristo, maze abantu bose bazokumva aya majambo babashe gutabagwa, bamenye ukuri kandi uko kuri kuze kubagira bidegemvya. Shishikara kubana nanje muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisavyemwo, amen. None rero bene data, dusangira urugendo ruja mu ijuru. Ngira ngo mu misi heze mwamaze imisi mubona ishene iriko Intahingirakamaro TV, tukaca twongera ko igiharuro kimwe. Hari impamvu ko igiharuro kimwe twe twagishizeko, nuko hari hasanzwe hari indi shene yitwa Intahingirakamaro. Hama bikaba rero byabaye ngombwa muri iyi misi yuko Intahingirakamaro ibukwayo, hanyuma iyi nayo tugaca tuyihindurira izina. Yesu nabahezage. Naco gituma twagomba kubamenyesha ko ibyo mwahora muronka ku muntu Intahingirakamaro, abari mu magroupe y'Intahingirakamaro,
muzoguma mubironka kwa kundi, hanyuma ibyo mwara muronka kunengira akamaro ariyo yari yanditse ko TV rimwe navyo nyene muzohora mubironka uko mwahora mubironka, ariko uyu munsi yahinduriwe irindi zina yitwa ijwi ry'usemerera, kuko turi mu gihe bene data cyo gusemerera, kugira ngo umuntu wese ahari amenye ibihe turimwo, amenye ibihe tugezemwo, amenye inzira akwiye gufata, amenye icyo akwiye kureka, amenye n'icyo akwiye gukora. Yesu nabahezagire. None rero uyu munsi nagomba tuganire, twagiye tuvugana bitari bike mu biganiro byagiye bica kuri no chaîne, na cyane cyane ikiganiro kivuga tumenye ukuri. Nagenda babwira ibintu byinshi na cyane cyane byinyegeje mu nsengero zimwe zimwe mu madini atandukanye. Uyu munsi rero nagomba ko tubandanya. Yesu nabahezagire, kuko turi mu gihe cy'uko umuntu wese amenye ukuri, amenye iyo ari karaja. Yesu nashimwe. Icyo nagomba kubanza guhera ko nuko urabizi nanje ndabizi, uvuka wavutse uri umwe, nubwo byaba byashitse ukavuka muri amahasa canke muri ubushuri, icyo womenya no mu mahasa harabaho bukuru hakabaho butoyi, ndetse no mu bushuri harabaho utangura hakabaho n'ubuhereza. Naco gituma uko mu kuvuka atawuzanana n'uwundi, niyo ari amahasa hakabaho utangura. Nico gituma no mu gupfa umuntu wese arijana, kandi naho mwojana mugenzawe, umuntu wese abazwa ibyiwe ku giti ciwe, akabazwa ibikorwa byiwe ku gahanga kiwe. Yesu nashimwe. Naco gituma mukumviriza bino ngomba kubashikiriza, birasabwa ko umuntu wese avyumviriza ku giti ciwe, birasabwa ko umuntu wese avyumvira ku gatwe kiwe, kuko birakuraba, nanje birandaba. Yesu nashimwe. Hari gihe bamwe iyo turiko turakora bino biganiro baca bavuga ngo ibiganiro mwe nibi naco bimariye abantu bamaze gukizwa, naco bimariye abakijijwe, ariko nubwo ataco vyo bamarira muri abo baba barakijijwe, mu miryango yabo baba bafise abatarakizwa, baba bafise abagisengera mu madini amwe n'ayandi, arimwo ibintu bitari bike tugomba kubandanya tuganira ko. Yesu nashimwe. None rero uyu munsi nagomba ko turabira hamwe ibimenyetso canke ibintu usanga ahantu abantu benshi bateranira, usanga ahantu abantu benshi basengera, ariko bo bakama bazi ko ariko basenga Imana, ariko kubera ibyo bintu biba bihari n'ukuntu biba bitunganijwe n'ibikorwa bikorekera aho hantu, by'ukuri Imana ibiravye ikabona nta kibanza na gitonya ifise aho hantu, ikabona nta kibanza ifise no mu bantu baba bariko barasengera aho hantu. Mbere akenshi benshi bibwira ko baba bariko barasenga Imana yaremye isi n'ijuru, iyi tuzi ari uhoraho, yamyeho, izokwamiriho ibihe bidashira, ariko by'ukuri baramaze kunyuranya nayo bivanye n'ibikorwa canke ibintu by'abimenyetso canke imigigwa ibikorerwa aho hantu baba basengera. Yesu nabahezagire. None rero imbere yuko mbandanya, nagomba tubanze dusoma amajambo y'Imana ngo twama tubigenza, ndetse akaba ari nayo tuza guhagarara ko cane, nubwo biza gushika tugasoma n'ayandi, ariko nagomba mubanze ndabasabe abafise Bibiliya hafi muze muzizingurure canke mutega amatwi aya majambo. Ni mu gitabo cyo Kuvayo muri Bibiliya yera, canke mu bakatolike muri Bibiliya nyeranda muza gusoma mu gitabo c'Ihunguka. Ikigabane ni kimwe canke igice, ni igice ca 20, tuza guhera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 5. Yesu nabahezagire. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo ivyagezwe 10. Imana ivuga aya majambo yose iti: Nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana umbangikanya, ntukibazire igishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mw'ijuru canke hasi kw'isi canke mu mazi yo mu biyaga. Ntuzovyikubita imbere, ntuzobisabe, kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha,
mpora abana ibigabitanyo vya base nkageza ku runganwe rugira gatatu no ku rugira kane rw'abanyanka. Yesu nashimwe. N'aya majambo y'Imana twumvise ari mu vyagezwe 10 vyahawe aba bana b'Isirayeli. Yesu nabahezagire. Aba nabo bukaba ari ubwoko bwari bwaratoranijwe n'Imana, rikaba ari hanga ryari ryatowe n'Imana, nkuko nawe uri mu batowe n'Imana, nkuko uyu munsi nawe witwa umukristo uri mu kibanza caba bari babaye ubwoko bw'Imana kugira ngo bakore ivyigomba, kugira ngo bakore ivyishaka. None rero bene data, iri jambo mwumvise ahanye ko hariho ibintu Imana yari yarihanikirije aba bantu bayo, nkuko n'abandi natwebwe mu miryango usanga hari ibyo mu miryango usanga twihanikirijwe mu ngo zacu canke aho dusengera. Yesu nabahezagire. Tugiye kuganira rero ku bintu, ku bimenyetso vyerekana aho abantu basengera, kenshi aho abantu basengera ko atamana iba iriyo, bivanye n'ibiba bihari, bivanye n'uburyo bikorwamwo, bivanye n'ibimenyetso bigaragara kandi bifadika abantu bari bakwiye kuraba bagaca ubwenge. Naco gituma ucumva bino utarinze kuraba abarongozi bawe canke ngo urabe kanaka, ukwiye gufata ingingo ku ruhande rw'iwawe, ukwiye gufata ingingo ku bwawe, kuko niwe uzobazwa ibyo wakoze imbere y'Imana. Si abagenzi bawe, si abo musengera hamwe, si abo muririmbana, si abo mukorana, oya ni wowe nyene, ni jewe nyene ku gatwe kiwanje. Yesu nabahezagire. Twaza kuvugana ibitari bike muri bimwumvise. Imana iriko irabwira abantu, ibabuza ibishushanyo, ibabuza ibintu vy'ibibumbano, ibabuza ibigirwamana. Uyu munsi abantu benshi babaye mu gusenga ibigirwamana batabizi, ariko kubera babivukiyemwo, babikuriyemwo, babibandanya uko. Nka imbere yuko mbandanya, no bibutsa bene data ko Satani ni umunyamayeri kandi ni umwansi atugwanya, ni umwansi yank'ikiremwa muntu uko kiri kose. Yesu nashimwe. Waba warakijijwe cyangwa utarakizwa, mu gihe uri kiremwa muntu, Satani arakwanka, kuko ejo ushobora kuvamwo ikintu, ushobora kwihana ukamugwanya, ushobora kuba umukozi w'Imana ugasambura, ukongera ugasangangura ibikorwa by'umwansi atugwanya. Naco gituma Satani yanka ikiremwa muntu. Nikimenyamenya murabe Imana ikirema, imaze kurema Adamu na Eva ikabashira mu itongo ryo muri Edeni, Satani yabasanzeyo akoresha ubugunge n'amayeri biteye ubwoba kugira ngo abakure mu bwiza bw'Imana, kugira ngo banyuranye n'ic'Imana yari yarababwiye. Ni naco gituma n'ubu hari ibikorwa byinshi bigenda bikoreka mu bibanza dusengeramwo, mu nsengero tubayemwo. Ivyo rero bikazotuma dutandukana burundu n'Imana, amaherezo akaba gihenomu. Yesu nadutabare. None rero reka mbandanye ntarandiriye. Ikimenyetso ca mbere muri byinshi tuza kuvugana, twanamaze no kubivuga, ni iki kimenyetso c'ibintu bijanye n'amasanamu n'amashusho n'ibibumbano dusanga mu masengero atandukanye. Yaba amashusho bagerageje bashushanya utatu bwera, no kuvuga Data, Mwana na Mpwemu Yera, canke Imana Data, Mana, Mwana na Mana Mutima Mweranda. Hakabaho amashusho y'abantu canke y'abamarayika canke y'ibindi bintu baba nkuko babigomba. Aha ndavuga amashusho yabo twita abatagatifu, arimwo ayitwa ya Bikira Mariya canke aya Yozefu canke ya Petero canke ya Paulo canke n'abandi batandukanye, bivanye na buri sengero nico iba yitirirwa canke nico baba bagomvye ko muri make
kiserukira mu buryo bw'impwemu, kuko ibi bintu tubonesha amaso bene data mwibaza ko ari ibintu bigarukira ngaha gusa hafi y'amaso yacu, ariko bifise ubusobanuro bukomeye mu buryo bw'impwemu. Yesu nabahezagira. Ikimenyetso ca mbere rero ni iki kimenyetso kijanye n'ibintu dusanga mu masengero canke mu nzu z'abantu bihamanitse, haba amashusho yaba n'amasanamu. Ivyo byose biratwereka yuko aho hantu ico kibanza birimwo ni Imana yari kirihanikiriza bano bantu, caba icitiriwe naho cyo ari citiriwe Imana Data cyangwa ikitirirwa Yesu. Mwico gihe igihe uri kuracikubita imbere, igihe uri kuragipfukamira, igihe wagishize mu nzu uzi neza yuko imbere yo gusenga canke uzosenga kikakumva, canke ukavuga uti ndiko nsenga Imana ariko mbanza gukoresha kino kintu, umenye yuko ni kizira wikubita imbere. Mwico gihe rero nubwo wohamagara Imana ntabwo yoheza ngo kwitabe, ahubwo ico nyene washize imbere yawe nico giheza kikakubera Imana. Ni naco gituma abantu benshi basenga ibigirwamana batabizi. None rero urusengero uzosangamwo amashusho ayariyo yose, amasanamu ayariyo yose, hunga sohoka, kuko ni kizira. Ivyo Imana ntivyemera, Imana iravyanka. Yesu nashimwe. Ico ni kimwe. Ikindi, nimba mu rugo ubayemwo hamanitse naho nyene ivyo bimenyetso twavuze, amashusho, amasanamu, ivyo navyo nyene mwene data no gutumirira yuko wobisohora, kuko winjije ibizira mu nzu yawe, winjije abadayimoni ntiwabimenya. Yesu nashimwe. None rero ico cari ca mbere mu biranga ibibanza abantu basengeramwo ko Imana itavyishimira bivanye n'ibiba birimwo. Yesu nabahezagire. Ikigira kabiri cerekana ibibanza abantu basengeramwo ko harimwo ibintu Imana itemera, navyo harimwo ibimenyetso abantu bakoresha haba mu migigwa canke haba mu gusenga. Yesu nabahezagire. Muri ivyo rero harimwo kunama, aho usanga abantu kenshi iyo baca imbere y'urusengero bagunamira, bageza bakubita urumenyetso rw'umusaraba bace bagira ibindi bimenyetso bitandukanye. Aho usanga abantu bunamira, bakunamira rutare, aho usanga abantu bunamira ibintu bitandukanye. Urabunamira rutare, urabunamira urusengero, urabunamira citwa tabernakulo, ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Abantu bakora ibimenyetso vy'intoke, nk'iyo bagomba guhezagira abantu bagakoresha intoke, ikiganza kanaka bagiramwo ikimenyetso kijanye n'umusaraba. Hakabaho ibimenyetso bikorana cyane cyane mu byo bita gutera ingero, abantu benshi bazi kuririmbisha. Naho nagenda babwira hakogwamwo ikimenyetso c'inyabutatu, triangle. Kenshi murabizi inyabutatu irafise ikintu isiguye mu buryo bwa gishetani. Ibyo sinokurirwa ndabigaruka ko cyane. Nyabutatu irafise ikintu, igishusho ca piramide ariyo nyabutatu, kirafise insiguro ikomeye mu buryo bwa gishetani. Rero kenshi haba mu ngero ya 6 ku 8 harimwo ico kimenyetso c'inyabutatu. Iyo umuntu ariko aragira ingero ya 6 ku 8 no kuvugagirira icarimwe ibi triangle zibiri, canke niyo aba izindi ngero zose nazo nyene zirimwo ico kimenyetso c'inyabutatu, yaba 4 kuri 4 canke iyo bita sebare. Iyo nayo nyene iba irimwo ico kimenyetso. Haba harimwo n'izi zindi 3 kuri 4 canke n'izindi ngero ababikoresha muca mubimenya. Ivyo ndiko ndabivuga kuko nanje narabaye n'umwigisha wavyo. Yesu nabahezagire. None rero ivyo byose biri mu bintu mwene data, nimba ahantu uri ivyo byose ubona bikorwa, umenye neza yuko Imana itavyishimira, kuko hari ibimenyetso bimwe bikorwa ugasanga
aho byotumye abantu bahimbaza Imana, ahubwo bagahimbaza bakongera bagasenga ibindi bintu nabo nyene badagira iki, badatahura. Yesu nabahezagire. Turabandanya ibi ndiko ndababwira bene data, ni kugira ngo umuntu wese amenye ati mbega ibyo ndimwo nibiki, kuko harimwo ababirimwo batabitahura. Ni ukuvuga iyo tuvuze ibimenyetso bikorwa, murabizi Yesu ariko arasengera abantu canke ahezagira abantu, murabona yuko Bibiliya ntitwereka uburyo yabikoramwo. Naco gituma ibi bintu abantu bakora tudafise ikivyerekana muri Bibiliya, mu bisanzwe bene data nikizira kuhoraho. Yesu nabahezagire. Aha tuza kubona ibintu mu bimenyetso byinshi. Mwumvise amajambo twasomye, Imana iriko irihanikiriza abayuda, iriko irihanikiriza abo yari yakuye mu gihugu ca Egiputa, kugira ngo ntibaze kwivanga n'ayandi mahanga, ntibakore ibyo ayandi mahanga akora. Yesu nabahezagire. Ikindi kimenyetso kigira gatatu mu bikoresho bikoreshwa mu nsengero, mu gusenga ndetse no mu bindi bikorwa. Ahanye turaza kuvuga ibitari bike, turaza kuvugamwo amavuta, kandi ibi vy'amavuta nagenda bivuga ko kenshi. Muraza kubona imisaraba abantu bambara mw'izosi, amashapure, amabuji, imidari, udutambara tumeze nk'inyabutatu tumanikwa mu gushariza insengero. Turabona amafurare bambara ku bitugu, abari mu migwi itandukanye. Turabona ibitambara hamwe n'impuzu z'amabara atandukanye, imitamana n'ibindi bikoreshwa mu gihe cyo gusenga, byambara bamwe n'abandi bivanye n'ibikorwa baba barimo. Ibi byose bifise insiguro zihambaye. Yesu nabahezagire. Kuko nk'ubu wobaza abantu mukoresha mu gusenga ishapure, mbega ishapure isobanura iki? Hari igihe utoronka insobanuro uyikoresha, kandi mumenye neza yuko ababikoze bobo bafise impamvu. Burya umumizirima wo mubaza uti ico gishapure ugendana gisigura iki, wewe warazi ico gisigura. Mugabo ndazi neza abantu benshi bakoresha ishapure canke bambaye ishapure ntibazi insobanuro n'isiguro yayo, kuko n'abazibaha nabo nyene ubwabo n'abigisha ntibazi insiguro yayo. Bazi ko ari igikoresho gikoreshwa mu gusoma irozari, ariko nagenda babwire uwo nawo n'umunyororo ukomeye mu gihe umuntu ayambaye, n'umugozi ukomeye kugira ngo umuntu by'ukuri awiyambure, n'ijuru ryo nyene ubwaryo riheza rigatabara. Yesu nabahezagire. None rero hari ibikoresho nganagiye mvugamwo amavuta. Amavuta mu madini atandukanye arakoreshwa, si hamwe amavuta arakoreshwa ahatari hake. Ni ukuvuga bene data, nagenda babwire, nimba ahantu uri bagikoresha amavuta, vyokubera vyiza wisohokeye, vyokubera vyiza wigiriye, kuko amavuta ari uburyo bwinshi, ari imigwi itandukanye. Murabizi bamwe na bamwe bivanye naho musengera, hari ababatirizwa bakira abana batonya, bakabashirako ikimenyetso c'umusaraba bakoresheje amavuta. Arya amavuta rero arafise icakora mu buryo bw'impwemu. Narababwiye mu biganiro nagenda akora, arya amavuta aza gufata umuntu akamuhindura uburyo bwiwe bw'impwemu bukicwa, ubugingo bwiwe novuga bukabohwa, bukaboherwa kwa Satani bivanye n'arya amavuta. Kuko abenshi mupfa kubona muyasigwa, ariko iyava ntaho muzi. Je ndiko ndabashikiriza bino nduwo kubishingira intaye, kuko narayasizwe, kandi harimwe ayo nasizwe ajya basiga abagwaye, ajya bakoresha mwisiga ry'abagwaye. Ndabona ingaruka mbi yanteye, ndabona uburyo nagwaye, kugira ngo mbohoke nyene n'ijuru ryantabaye. Yesu nabahezagire. Kuvuga rero
amavuta asigwa umwana akiri mutonya mu gihe ariko ahabwa ibatisimu nayaza kumuboha mu buryo bw'impwemu, hanyuma hageze ico bita ikonfirmation naho nyene yarasigwa amavuta, ayo nayo nyene mu bisanzwe nayaza kugiri kumwatira no kumuha ubundi bushobozi mu buryo bwa gishetani, ariko abantu benshi ntibabitahura, bazi ko ariko guhabwa mpwemu yera, bazi yuko ariko gukomezwa muri mutima mweranda, ariko muravye tugasoma muri Bibiliya nuko murabona kugira ngo intumwa zibatizwe barasenze, hanyuma bamaze gusenga bamara iminsi bariko baritegura, ntawaje kubarambika k'ibiganza, ntawaje kubasiga amavuta, ariko bamaze gusenga ubushobozi bwarurutse, ngo haboneka ibimenyetso vyigabanije mu ndimi, batangura kuvuga izindi ndimi. Reka ndeke kubivuga ku majambo gusa, ariko tubirabe ni mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Yesu nabahezagire, ni mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 2 aho tubona ngo ukuza kwa mpwemu yera, umunsi wa Pentekoti ushitse bose bari bakoraniye ahantu hamwe, haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemwo, haboneka ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro bija kuri umwe bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi nk'uko mpwemu abahaye kuzivuga. Yesu nabahezagire. Murabona uburyo izi ntumwa za Yesu bahawe mpwemu yera. Rero mpwemu yera ntatangwa nuko umuntu bamusengeye canke bamusiza amavuta, oya, mpwemu yera atangwa nuko umuntu wenyene ubwa mbere yabanje kwimenya, akamenya uwariwe, hanyuma akaja ahantu agatakambira Imana vy'ukuri ikamutyorora, hanyuma imaze kumutyorora akinjira mu bundi bushobozi, ahama Imana igaheza ikamuha iyo ngabire. No babwira ko mpwemu yera ni karanga muntu umuntu aba arose kemeza kuko ari umujajuru, kemeza yuko ari umwana wo mwijuru, nkuko twebwe twese tuba ngaha mu mwisi tuba dufise karanga muntu, kandi tukaba dufise urupapuro rw'amavuka. Yesu nabahezagire. Aho nako ndavuga kuca amavuta, amazi arakoreshwa, benshi uzosanga bafise ububido bw'amazi yitwa ngo n'amazi ahezagiye. Ivyo navyo nyene ni kizira kuhoraho, kuko dusenga Imana mu kuri no mu mpwemu, ntidusenga Imana mu bigaragara, mu bimenyetso bifatika. Naco gituma benshi uzosanga bafise ibintu bambara n'ibintu badatahura, batazi n'insiguro yavyo. Naco gituma rero nimba ubona aho uri mukoresha ishapure, amavuta, amazi ahezagiye, mwambara imidari, mukambara imisaraba, ibi bitambara vy'uburyo butandukanye bigenda bikuranywa mu nteguro iba yarateguwe n'idini kanaka, ivyo nagenda kubwire mwene data ko wohunga aho hantu uri, Imana ntihishimira kuko hari ibizira. Yesu nabahezagire. Turabandanya nibikurikira ikigira kane, umugwi ugira kane w'ibintu dusanga mu bibanza abantu basengeramwo ariko Imana itemera, navyo ni ibijanye n'inyifato. Tuvuze inyifato tuza kwinjira mu bitari bike, turaba mu nyambaro, turaba no mu bindi. Yesu nabahezagire. Bene data, inyambaro ni kindi kintu gishimisha Imana. Iyo umuntu yambaye akambara yikwije, akambara neza, ahisha icubahiro Imana. None rero burya aha mwisi tuhari turi imigwi, novuga ibiri. Tuhaba turi imigwi ibiri. Hariho abantu b'Imana, abambasaderi b'Imana muri iyi si, bajejwe novuga kwerekana icubahiro c'Imana hano mwisi. Hakaba rero n'abandi bajejwe gukorera wa mugwanizi Satani. Yesu nadutabare. Naco gituma rero bene data, burya uko umuntu yambara nuko umuntu akora biratuma vy'ukuri bigaragaza icari, bikagaragaza n'uwo akorera. Yesu nabahezagire. None rero kuri iki cinyambaro nagomba tuvugane inyambaro mbi zigaragara aho usengera, mubo musengana,
hanyuma ndetse n'ababarongoye ntibagire icyo babivuga ko mbere nabo nyene ugasanga izo nyambaro barazishima ugasanga no mu babo nizo bambara. Ivyo biragaragaza yuko aho hantu uri, aho hantu watumbereye siho hasohoke Yesu nabahezagire. Inyambaro rero mwizo nyambaro turabonamwo inyambaro zitandukanye ku badamu no kubigeme, turabonamwo amajipo twita ama mini jipe, impuzu zigaragaza mu ntege, impuzu zisatuye z'amapasura, yaba amapasura y'imbere canke y'inyuma, yaba nayo mu mbavu. Turabona impuzu zigenda zumira ku bantu, impuzu zerekana ibihimba bimwe bimwe by'umubiri, hakaba n'impuzu zifata abantu zerekana ibihimba by'ibanga, ibice bimwe bimwe by'ibanga byo ku muntu. Yesu nabahezagira. Izo nsengero zimwe bemwe nabo bantu ni ukuvuga aho hantu Imana ntihishimiye, kuko mu by'Imana idutegeza kandi tugomba ko iragomba ko abantu bayo bambara bakikwiza. Yesu nashimwe. Ico ni kijanye n'inyambaro. Hariho ikigira kabiri, ikijanye n'ukuntu abantu batunganya bagakora umubiri wabo. Aho naho harabamwo ivy'abiyambiza ku rukoba bagahindura imibiri yabo, hakaba iby'abantu bisiga mu kwimonora, yaba amafondote canke amapudre y'ubwoko butandukanye, n'amavuta bisiga ahindura inkoba. Hakaba n'ibyo bashira mu mishatsi, guhindura imishatsi, gusukisha imishatsi, gutera amatenture, amarangi, gusiga amarangi mu mishatsi, gusiga amakanta mu mishatsi. Hagaca hongerako hakaba gutobora, kutoboza amahereni, kwambara amahereni haba ku mazuru haba n'ahandi mu bibanza bitandukanye basanzwe bayambaramwo. Ivyo byose ni ibikorwa vyerekana yuko aho hantu uriko urasengera ko vy'ukuri utari mu kibanza Imana igushaka ko, utari mu kibanza c'Imana koko. Si ibyo gusa, hariho inyimosho aho usanga abantu bimosheje. Hariho izitwa za jogo, ugasanga murabizi ko jogo ari kijya kintu zenya ujya mu biko wisake, murabizi abantu bakiyita isake. Hariho inyimosho zitandukanye murabizi, sinokwigwa nazidondagura. Nawe urabi mu byo wimosha, uburyo wimosha mu bijya byose biragaragaza ibyo urimwo. Abagabo bambara ama pocket down, abambara amadeshire, abambara ibyo bita maskini, abantu bambara ibintu biriko ubuyeye ubudede, abamama bambara amashenete, abambara ibyo bidede, ibihete, ibintu nyene by'ibiringa by'imigufu, bimwe bakabyambara mu izosi, ibindi ku maboko. Ibyo byose nimba ahantu usengera ubona byifashe uko, nagusaba mwene data ko wosohoka, kuko aho hantu Imana ntiyakwishimira. Icyo kubera ciza nuko kwihana ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, kuko ivyo turiko turavuga biba no mu bitwa bakizwa, biba no mu bitwa ngo barakijijwe. Naco gituma mu byo tuzaguhereza ko turazaguhereza ku bintu biranga by'ukuri abantu bakijijwe bariko baraja mu ijuru, abantu by'ukuri Imana yishimira. Yesu nabahezagire. None rero ivyo ni kubijanye n'ivy'abantu bambara. Yesu nabahezagire. Ico cyari kigira kane, ni inyifato y'abakristo yaho basengera. Yesu nabahezagire. Ikindi ni mu kijanye n'inyifato, ni mu by'abantu banwa n'ivyo barya. Yesu nabahezagire. Tuvuye mu byo bambara, nimba ahantu usengera kunwa utuyoga, kunwa ibintu biboreza, ataco bitwaye, atari icaha, bitabujijwe, aho naho nyene umenye yuko aho hantu Imana itahishimira. Aho usengera nimba ubona mu rusengero batamba canke gutamba imiziki canke kumviriza no kuririmba indirimbo z'imiziki y'isi, ataco bitwaye, gukina canke kurorera umupira, ataco bitwaye, kugira canke kuja mu mashirahamwe, ataco bitwaye. Aho usengera batabibuza, ataco bivuga ko, ahubwo babitegeka nko ari vyiza, kuko ndabizi ko mu madini amwe nk'icyo gukina umupira usanga amasengero
agitunganya mu migwi itandukanye. Ivyo rero ukabubona rero mwene data bimeze uko, noba ndakubwira nti wowe urisohokera, kuko ivyinshi muri ivyo ni ibigirwamana, ivyinshi muri ivyo ni ivy'umugwanizi sekibi, ivyinshi muri ivyo bizotuma uja muri gihenomu. Yesu nabahezagire, kuko murabizi nta muherezi anywa vino akiri mu bikorwa. Natwe turacari mu bikorwa by'ubwami n'ubuherezi, ko murabizi ko turi abami n'abaherezi ba Kristo. Muri iki gihe tugikora kino gikorwa c'ubuherezi ngaha mw'isi, ntituragera kuruhuka. Naco gituma rero kirazira ko umuntu anywa vino, anywa ibiboreza, nubwo benshi bitwazira ijambo ngo Yesu yarahinduye amazi vino mu bukwe bw'Igana, mu bukwe bw'Ikana. None rero bene data, turabandanya n'ubugira gatanu. Uyu munsi ndiko ndababwira amajambo y'Imana nayabasomeye, kandi azi ko nakoze ibiganiro ndabereka amajambo y'Imana agenda yerekana ibindi ndiko ndababwira. Ivyo biganiro bishaka muragenda murabe muri tumenye ukuri, muza kubisanga mu bice guhera mu gice c'10 guhera ca 8 9 10 kubandanya, muraza kubibona biri kwino shene yacu. Yesu nabahezagire. Ugira gatanu, haza uburyo abantu bigishwa amajambo y'Imana, uburyo ubutumwa bwiza buvugwa mu nsengero. Nimba ubona mu rusengero usengeramwo ubutumwa bwiza buvugwa atari ubutumwa bwiza bwo kwihana ivyaha no kubireka, umenye neza yuko nta handi uri kuraja atari muri gihenomu. Nimba ubona aho usengera ijambo risomwe mu Burundi ariryo risomwa muri Amerika, rigasomwa muri Angola, rigasomwa muri Kenya, rigasomwa muri Aziya, rigasomwa i Buraya, umenye yuko aho hantu uri Imana ntiyishimira, uko ivyo mpwemu abwira abo mu Burundi sivyo ashobora kubwira abari muri Uganda cyangwa muri Tanzania, kuko ntibaba bahanzwe n'ibibazo bimwe, ntibaba bafise ibitero bimwe. Yesu nabahezagire. Nubwo dufise umwasi atugwanya, afise uburyo atugwanyamwo bivanye n'uburyo tubayemwo n'uburyo tubayeho. Yesu nabahezagire. Naco gituma rero nimba ubona hose ijambo riba rimwe insigurika bimwe, mugenzi ico no gusaba ni wisohokere, kuko aho hantu uri Imana ntihishimira. Yesu nabahezagire. Ikigira kandi umubatizo w'amazi makenya, umubatizo w'amazi makenya nawo nyene Imana ntiwishimira. Nta naho uri muri Bibiliya, uko mugende murabe. Yohana umubatiza yabatiza mu ruzi rwa Yorodani, ntiyarananiwe no kugenda akavoma umubindi w'amazi akawushira ku musozi, akazaradaha abasuka ku mutwe. Kandi na Yesu yari umukuru, kandi yari umwami w'abami ndetse n'Imana. Yohana umubatizi yari amuzi, ntiyari kunanirwa nuko yari kugenda agatora igikombe c'izahabu, uko byari bihari. Nimba muzi abantu bari batunze amazahabu hari mu Bisirayeli, yari kugenda agatora igikombe c'izahabu, akavoma, akadaha amazi, akagenda akayamusuka ku mutwe. Ariko murabona ko atariko yabigenjeje, yamubatije mu ruzi rwa Yorodani nkuko yari kabatiza abandi. Yesu nabahezagire. Ikindi kizokoreka abantu uri kw'Imana itayishimira ni umubatizo w'inzoya, uwo nawo Imana ntiwishimira. Yesu nabahezagire. Nagenda vuga ibitari bike, sinagombye kuvyinjiramwo andetaye ngo ninjire kuri kimwe kimwe. Nivyaba ngombwa nzoheza ndavyinjiremwo, ndabereke uburyo ivyo bintu bigenda bitwica mu buryo bw'impwemu, uburyo ivyo bintu bigenda birimbura abantu buke buke. Abantu bakazokwisanga bamaze kubohwa n'iminyororo batari bushobore kwikuramwo. Yesu nabahezagire. Ubugira gatandatu, n'amazina insengero canke imigwi canke ivyitwa imibano canke ingo ziba zitirirwa. Aho ndavuga ku mazina ayo bita ngo n'amazina y'abavunyi canke n'amazina y'aberanda. Yesu nabahezagire. Kenshi isengero zimwe ziritirirwa amazina, ugasanga yitirirwa umuntu kanaka, ikitirirwa ikintu kanaka. Ugo rusengero nimba gwitiriwe Petero canke nimba gwitiriwe Matiyasi canke nimba gwitiriwe Margarita canke ukitirirwa Eliya
canke rukitirirwa uwundi wese, ni ukuvuga uwo muntu gwitiriwe yitwa umweranda hari n'igihe ashobora kuba nubwo bwiranda atabwo yaronse. Uko murabizi igishingira intahe umuntu ko agororotse ni Kristo wenyene n'abana b'abantu. Twebwe twovuga ibyacu tukavuga ibigaragara ariko ugasanga ntibifadika. Naco gituma kenshi imbere mu bambazwa nko mu bitwa batagatifu canke bitwa beranda nta vyemezo bihari ijuru ryashinze ko abo bantu by'ukuri ivyo bintu babikwiye kandi babibereye. Ni naco gituma mbere muze muri no mu masengero agwiriye ntayo muzobona yitirirwa cane cane aba bantu bari muri Bibiliya. Musange hari gwitiriwe Aburahamu canke gwitiriwe Yesaya canke gwitiriwe Yeremiya. Oya, muzosanga hariho za Saint Marie, za Saint kanaka, musanga by'ukuri ari ayandi mazina kenshi urondeye muri Bibiliya udatora. Izo nsengero rero nazo nyene nimba usengera mu bibanza bimeze nk'uko wiyubare imigwi yitirirwa amazina kanaka, ugasanga ngo numuhari kanaka, ngo nabo kwa Maria w'Imomforo canke ngo nabo nabashone state bo kwa Kentenice canke abaskuti n'abandi. Iyi migwi mubona igitandukanye, ibi byose nagenda babwire bene data bifise inkomoko kandi bifise nico bigamije ku bugingo bw'ikiremwa muntu. Naco gituma muzobona hagenda hakogwa ibimenyetso bitandukanye. Buri mugwi wose ubufise ikimenyetso wisangije, nkuko buri paruwasi ifise uwo umuvunyi yisangije ubufise n'ivyivugo vyayo. Ni naco gituma na buri mugwi wose ubufise ico wisangije mu bimenyetso, haba mu ndamukanyo haba ni drapo. Murabizi buri gihugu cyose kigira amategeko yacu kandi kikagira n'ugitwara, kikagira n'abagikorera. Rero no mw'ivyo biba bimeze uko, iyo umugwi umaze kubiviza drapo ryawo ukagira n'amategeko ukagira n'umufondateri w'uwo mugwi, ni ukuvuga abo bantu baba bari mu gikorwa ca nyene uwo mugwi, ntibaba bari mu gikorwa ca Kristo. Uko murabizi Kristo niwe nzira kuri n'ubugingo, nta uja kwa data atamujanye. Rero bene data mvuze muri bimwe ndiko ngera ndabica ku masonga ko ndabizi, nagenda ndabakorera ibiganiro bitandukanye. Ndabizi ko nakoze ku kiganiro kivuga kuri kwitandukaniro rya Mariya nyina w'umwami wacu Yesu Kristo na Bikira Mariya asengwa, yambazwa, apfukamirwa, yunamigwa aha mw'isi. Nagenda baha itandukaniro ndababwira yuko Mariya nyina wa Yesu kimuranga ubwa mbere nuko ari nyina w'umwami wacu Yesu Kristo. Ikigira kabiri nuko Bibiliya itwereka urundi ruvyaro, itwereka abandi bana yavyaye inyuma Yesu amaze inyuma ya Yesu amaze kuvuka. Hanyuma kandi akaba ataho Bibiliya itwereka ko Mariya yurijwe mw'ijuru. Bibiliya itatwereka yurizwa mw'ijuru ryiwe Yesu n'abahezagiri, ikabita twereka n'umusi w'ivuka ryiwe, ikabita twereka n'umusi wo gupfa kwiwe. Ariko Bikira Mariya avugwa nawe afise amatazirano, ni umuvyeyi atamenye umugabo, ni umugabekazi wo mw'ijuru kandi ni umugabekazi yurijwe mw'ijuru. Muri make atandukanye n'uwo tuzi muri Bibiliya. Nuwo nawe tusha tumusanga muri Yeremiya 7 no muri Yeremiya 44. Murazohasoma muzoca mubona umugabekazi wo mw'ijuru uwariwe, cari kigirwamana, cari kimana Abisirayeli basenga igihe bari muri Egiputa. Imana murabona, muzosoma mubone ahantu Imana yariko irabibabwira, ibabwira n'ibihano bigiye kubabako. None rero vyo sinobigarukamwo, kiretse ko nzogaruka mu kindi kiganiro ndabasigurira bino bintu. Bene data, nagenda avuga ibintu bitandukanye. Rero ikizokwereka ahantu Imana yishimira ubwa mbere abantu baho barambara bakikwiza.
ikigira kabiri nta by'ubwibone byo guhindura urukoba bijya byose twavuze ntuzobisangayo. ikigira kabiri ubutumwa bwiza bubaranga ni ubutumwa bwiza bw'ubwami bwo kwihana ibyaha no kubireka no kuja mu ijuru, nta kindi. Aho naharanga ico nikiranga abantu bariko baraja mu ijuru. None rero ibiranga abantu bariko baraja mu ijuru ni byinshi, ariko fatira kuri ivyo nakubwiye. Nimbona ivyo nakubwiye uvyibona ko cyo ukabibona huri, mwene data ni wisohokere hanyuma wihane uve mu vyaha. Yesu nabahezagire, kuko Imana ituyirondera mu bigaragara n'ibifatika, oya kuko Imana ni mpwemu. Yesu nabahezagire. None rero reka ngeze nga tuzobandanya tuga turavugana. Nari ntangiye gukora ibice ngira ndabereka ibintu bizira bikogwa mu misi, turiko turavuganira ku misi yitwa bitiriye ngo nindwi nyeranda, tuganira ku bintu biri mu masengero, ndetse n'ikinene nibagiye ahantu uzosanga mu isengero bahamvye umuntu, kuko ivyo biraba mu masengero amwe y'amakatedrali, ugasanga abarongozi bamwe na bamwe b'amadini bakabahambayo mu masengero. Niwabona ivyo bintu sohoka aho hantu have. Imana ntiyishimira, kuko Imana ntiba aho bahamagara imizimu, ntiba aho bambaza abapfuye. Kuko nagenda bisigura ko hamwe na hamwe ku mpimbi zaho, ku makarutare yaho, ko hari ibizira, ko hari ivyo bita ibisigi by'abitwa aberanda, by'abitwa abavunyi. Ari bimwe niko ndababwira vy'inzu zitirirwa abantu, naho usanga uwo muntu yitirirwa hari ico gisigi ciwe, ari naco gituma baca bitirira uwo muntu aho hantu. Vyose nagenda bibasigurira. Abatumvise ivyo biganiro murashobora kubisanga kuri shene ishene nyene y'ijwi ry'usemerera. Yesu nabahezagire, muzokwandikako tumenye ukuri, muzoca muheza mubibone. Biri mu bice byinshi, ngwa guce ca mbere birarenga ibice 10. Yesu nabahezagire. None rero kangeze ngaha, naho butaha. Umwami Yesu nabahezagire. Umwami wacu Yesu uragahezagirwa, urakoze. Ibisigaye nyakuba washishikara ubana natwe, kandi ushishikara usobanurira abantu bawe. Mana mpwemu wawe yera ashishikare yigisha buri muntu wese. Ayo Mana, abantu bashishikare kumenya ukuri, uzobukoze. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisavyemwo, amen. Muvise ico mubaza murashaka kutwakura ku nimero 64 ubusa 90 amajana 365. Bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257. Umwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cacu. Yesu nabahezagire.